urabona nk'ubuho biharaje kugena n'ibishuga daddy abagabo barutana base aba ex baba ariko bafise amafaranga nivyo bitama biratwononeye ko biratwomuga bitwonona navyo byiyonone none byo ntivyavyaye ntibifise abana ico nico wimbura mwabize hemwe mwabitamamwe mugume mutamwe abo bana amasida mumenye ko azozunguruka no kubana banyu kubwa bubu usanga bise abashuga daddy nka batatu we kurumva abashuga daddy batatu hari wo mu gitondo agura ivyayi uzoraba keshi ivyo bimaraya birapostinga ahantu heza mu gitondo vyagiye kunywera icayi mbega bakorahe Zakiriri garden hena Van Beach sasa naho ucusanga biriko biragomagura amapira mu bwiza hajya kuri kugisiniya naha nyene kuri vendora mall kandi babizinde aho ni saa 6 18 naho biba biriko biritegura neza usanga biri handi hantu hameze neza vyakoranya ari ibimaraya bitatu bine bitanu ari vyonyene atanu umuhungu arimo ugasanga nimba ari boke kikoze kuku gitereka ikidaji nivyo rero uzocubona nyuma y'imyaka 2 umukobwa muhuye utahora umubona usanga yarahindutse usanga umukobwa yaravyibushe uruda rurekera hafi rufuke n'intuze n'inzira yabavyaye amabere nayo ukasanga umenga n'ingunguru bateretse ngaho umenga gose imvubu kubera iki inda ndende hagina nene nituma umukobwa ahindura kumbure none wenda kubaza wewe wiri kuryamye uvyuka ugiye kunywa ivyo vyayi vya gusa ukavyuka saa 6 ugiye kuvira ayo mapirawo n'inkoko ku mugoroba ukacurenza ku ikaroto zibiri za Henken canke za Boke canke iki niki none ureka kuvyibuha gute nije niwe bakunze kuvuga ati ngo ntiduha discipline imibiri yacu Natacha rabambara noma jamumere ni guyanje cyane kubera iki Natacha ujya arafisa amahera nivyo sindabihariye kandi yitwara nk'umunyamahera yitwara nk'umustar aragaragara ukurumva maze kubona umuntu w'umunyamuziki angana kujya ari muri generation imwe nabantu zeye bashani queen ba organgira singa ba orgamugani niba hafi siku mugana wonye sikure cyane abandi mugabo naho mwohura mwibarabara ukimubona Natacha gusa cubona tuntu akamotura kumva aba yambaye neza asa neza agaragara basi abonye ko yandiye indege ngiranje muri Uganda ndabija ko ntiwihute wambwa komesimbwa nakubara yaciye agenda aramubwira ngo ndagushimire Tor ngira ndagushimire ndaguhe $100 ze tubabereka abo bamere batabatuka twe tubafisha amahera kandi tutari n'aba diaspora tuba tunayagenda ndagusorore genda uryoherwe ako kagaye kabo bageze be aho muza mwigira ibimana ndabo bazi ikintu kimwe imana ni so ni nyoko ni imana ni dawo watwese uko yaguhezagiye niko yohezagira jewe witumuvayo uko yahezagiye wewe niko yohezagira jewe nkakubera umukwe kandi nkanagufasha nkanakurera umwana wawe neza ugashima ukaryoherwa Yes ndaburamukije abakunzi ba Star TV iyo mvuga ngenda ziko muri benshi muri kurikirana ndetse mwana dukunze munadukundira ibikorwa vyacu. My name is Starboy the Ship, Mr. Ndikukazi, Mr. Recorder, Mr. Bubesh, Mr. Home, umukozi wo munzu, Mr. Fashora fashijwe all the way from Burundi, East Africa ndetse no kwisi yose. Kora sabone kumbura ukomeza gushigikira ibikorwa bica kuri Star TV. Uyu munsi dufise Silver Award ni yanyu. Mwebwe mwadukunze abarundi turabakunda abakongomani tunabapenda sana abanya-Uganda abo muri Uganda tubagaranyo mu Burundi turabakunda cyane aho muri hose muri ko murakurikirana Star TV ku mpande zine zigize isi tubwira ko tubakunda cyane umwana tuvugana mbwa Star TV murabizi ndabazanira nyene sometime nkabazanira content zubaka sometime nkabazanira byiza cyane turi mu rugo urugo rudasangwe dusanzemwo umusore neza na neza twamusuye mu rugo iwiwe muramuzi muri byinshi bitandukanye hari abamuzi mu masinema ndavuga ari muri za bisangamani n'izindi nyinshi zitandukanye zagiye zirahitinga in town ndetse na ruguru turetse town gusa muramuzi muri za Mario series nyinshi zitandukanye yagiye arakinamwo muramuzi kuri TikTok abandi muramuzi kumbure bivanye n'ubuza sound bakora bwa misi yose bamwita CHEVAL apana CHEVAL rouge CHEVAL blanc umwe mu barundi novuga yuko ari mu bantu novuga yuko ari abantu baryohera ari mu bantu novuga yuko nkunda cyane uburyo bitwara n'uburyo babayemo mu buzima bwa misi yose kubera ko
hari abantu iyo mubanye kenshi usanga bimacingana ndumukizo sinoshora kuja kugendana n'umuntu nyene ameze nka CHEVAL kuko vyongora jenza kuzana ijambo ry'Imana CHEVAL nawe n'umuhepi hariya abariko araturasa ibintu afuri yaraberewe vyatanje urabona amarori yiwe idrede nawe urayibona ku mahereni atari ndabereka hasi CHEVAL yo saboy umeze neza it's fresh sana nawe gute urakamikoro kugira nikaze gusatira uruji ntucerwa umeze neza ariko fresh starboy amakuru y'imisi CHEVAL nameza kabisa ndashima Imana nawe gute je meze neza ko twahebanye musa twahebanye cha kwanza congratulations my bro thank you so much muga nturayinyereka nturayizana twitote banyeresa higeze ntuzocuba nka zambwa zisha zija kuryamika munsi y'uburiri banyeresa higeze agashimwe turagatota tukanywa tukarya tugatamba nivyo tunashaka cyane gose merci beaucoup kubera ko nawe nagushimira kubera ko urumwe mu bantu uvuga yuko bifisemo uruhara habuze muyomba wawe onkle wawe yakoze sabone kuri Star TV kubera ibiganiro twagiye bariho benshi cyangwa abagenzi bawe cyane gose abagenzi benshi nasanze bankurikirana kumbura n'igihe usanga bankurikiranye kubera wewe Ego Ramutse abakunzi ba Star TV abakunzi ba Star naga mavuga ngo ba Star taye ngo ba Star TV abakunzi ba Star TV ndashaka ndabaramutse amahoro y'Imana bane namwe nkuko munzi ndi CHEVAL Brian ntumwa 13 general rupfu igitandero mwana yashishwe yinyoreye amazi yo mu kawesi mwana Batinya abantu atinya Imana kubera ko wita umutandero Cintandero naronse kuva nkiri muto oya hajya ngo indero ngumeze gute hariho formule y'indero indero n'ubwenge buke umuntu aba yihaye akihindera atagira bisigura ko nawe birashika uki ubwenge buke mbo jewe sovuga ko ni ubwenge buke sanzwe nifitiye buke nyene nifite ubwenge buke nyene ariko muri ubwo buke ufise buragutunga burantunze cyane ndabukoresha nko ari buke mugabo bw'agaciro kuri jewe cyane gose ngerageje gukora ukuntu ugaragara n'umuntu atakuze ariko araraba ikiganiro hari gaza kwibaza ubu n'umuririmbyi iyo bishitse ukabona kumbura ari abaririmbyi urusha nka rock ukuntu ugaragara vyakira gute nka CHEVAL kuri jewe mbo ndavyakira nyene ndavyakira ibisanzwe kuko rega mu majambo make ntibisigura ko akazi ukora ucusanako oya hari abaririmbyi bimbwa biyumiye bari ngaho bakora ivyo batazi urumva ugasanga ntibabigarane usanga ntibagaragaza nk'ico barico nabandi nyene bimbwa nyene babanebwe batipfuza kwidandaza kawada uri umusano uridandaza wenyene ukigaragaza icurico nabandi umenga bahira ivyatsi by'ingurube hariya mu misozi umva jewe bobo nibo nanje ni jewe muri kano kanya wo kuramutswa akagubwira ati ba manager w'umusani w'umurundi nica ikintu cyambere wabonye wotangura guhindura kuri we tuvuge kimeze nka virus ku artiste wo mu Burundi nica ikintu cyambere wotangura ikintu cyambere cyo Star bono kubwira aho no bafise amahera nayo guta no fuma ndayatunga mwimbwa kuvuga ngo manager w'umusani wo mu Burundi izo mbwa uraza ayo zankoreye okay reka dusipoze kuba mugohaye Star boy ndakubari ikintu kimwe hari ibintu byinshi abantu batinya kuvuga urabona igituma n'umuziki wacu uzobona ukigoye cyane gutera imbere ego ubusani bumwe buraja ku TV bukavuga ko bwatunze bwahiriwe uriho bwimbwa hariho n'abasani nyene hariho n'abasani nyene biha icubahiro nawo nyene ubwabo ukabona ati aba barico mugabo nibice nkano ni nk'ibice 2% ariko abo bake bakahaba umuziki wacu urimo bujyajya urabona izo mbwa iyo mihimbire y'abasani bamwe bakiri hasi abari abantu bicisha bugufi ara abantu muhuya gukomera amashi akakuvuga neza akakuyaga neza hinge gakubite hiti imwe gusa gasigara aho guhamagara ngo we dogo vipi we petit ngo petit yangu ngo mambo ni yaje ngo shwari ubwo kakiri hazi katigira kantu kagakoko kanyagiwe usanga butekereje mu bintu birwo biratuma umuziki wacu udatera imbere n'ubujyajya buri mu kaza wumva barimo bidogera amakampuni ngo ntibabafasha n'ibiki nta muntu azaza kugufasha no kufasha amafaranga kutabafasha utemu bati mwino jewe je narigeze gufasha abatari bake uranabizi naheruka ko hariho benshi twagiye turashwana duterana amajambo tunabihoreye ngoye nta akamaro ko bavuga mugabo ni imbwa muri bake ni imbwa ni za rujongo ni ntashima none ubu bandushije hanakimwe ariko muri ico gihe reka dufate ati CHEVAL aremeye baramuhaye basi haraje umuzungu aravuza tutekezwa kubikora ndaguhaye inoti fata umu artiste umwe w'umurundi muri ico gihe muri bimwe ubona nk'ingeso atari nziza muri ako kanya uvuga ati umu artiste bakaramuka bamumpaye ikintu cyambere ndamubwira gukosora kumbure kugira tujane neza niki bo basi bimaze kubuko je kweri asha hari baby go yanje kweri nayifise abana tomba kungana no mutamwe Natacha rabambara noma jamumere ni guyanje cyane
kubera iki Natacha ujya arafise amahera n'ivyo sindabihariye kandi yitwara nk'umunyamahera yitwara nk'umustar aragaragara nuko urumva umaze kubona umuntu w'umunyamuziki angana kujya ari muri generation imwe nabantu zeye bashani queen ba organgira sino ba organ niba hafi siku mugana wonye sikure cyane abandi mugabo naho mwahura mu ibarabara ukimubona Natacha gusa cubona tuntu n'umunyamuziki akamotura kumva aba yambaye neza asa neza agaragara basi wabonye ko yandiye indege ngira nje muri Uganda ndabija ko ntiwihute wambwa nta nakibona kurikirana ubona je ibintu by'umuziki nuko ntarekura indimbo zanje zije kumugaragara ibiki n'ibiki nandi ndabikurikirana cyane ndanabikunda fosana urumva je Natacha narigeze no kuba nkomboza indirimbo yo kumuririmbira nyene siragoma ndamuririmbire ngo nkunde cyangwa mpa amahera abwabo uhunga agenda aracorera umuriyoni canke 500 ya Natacha uragenda umubwire ndazi ko ari umuntu wiwawe ari umubiri wiwe arabereye basi kwita umustari biramubereye asampursa arabiberewe ariko wibuka ko yandiye indege kuko urihira indege ni kimwe yarabikoze kandi Imana imuhezagire tuba dushaka abantu bagaragaza urukundo nkuko nawe ntuzuhemuke ndazi ko ari mwapfuye nabi mushima mukijya mushima mukijya Jese ukomeze ntuzumuye mukimuvyeyi je ngumashima nubwo nsonza ngumashima Imana igohezagira aho nimba ushima ugashimira umuntu yagufashije aho uzotera imbere burya udashimye burya hanye ubutiyumvira kandi n'Imana ubikoze mu jisho udashima burya isubira kuguha n'abandi bantu bakwiyumvirako erega dutera imbere kubwo abandi bantu tubona abantu benshi bidoga ko abantu barabaye nabi ukujya habaye nabi bamwe nuko hariho n'abandi babaye beza yego niko bimeze umazimisi uvamiye abakobwa bo kumusaga wa muhungu vyabimaraya vyo kumusaga ndaki kwe kutavuga abamaraya uvyiti vyimaraya ibimaraya mbo igituma nabo n'abantu igituma ndavyita ibimaraya bifise ingeso nyinshi ukumva bo bivugira mu bunini none gasha nese ibintu vy'ibihoromboke biri ngaho reka sivyo kumusaga gusa zanga garahihi nahi ni henshi ariko umaze kumenya imaraya bisigura ko nawe hari uba wabikozemwe akazi k'ubumaraya oya ndabitestinga nkumva ivyo bivuga none ndakubaza ikintu kimwe Starboy wewe uri umuntu w'umukobwa sivyo uri umukobwa kawaida iyo umuntu akuze iyo umukobwa amaze gukwiza imyaka 17 18 19 20 abenshi muri entre ya 18 na 20 benshi baba bafise abasheri baba bafise abantu bari mu runganwe rumwe bakundana wanashima banapanga programme banapanga n'ubuzima bwo muri kazoza ko bazobana bavyare bagira umuryango kwera baba banangana usanga tana consommation ndende mugabo rero kiragiye mu maranye imyaka 2 3 4 kije muri 21 Oya wa mukobwa uramuronde hawa musize ukamubura. Nivyo ni bakunze kuvuga ati ugasanga nguko yangana ngo ngagishika kuri 20 cyangwa uko yari yagutse ugasanga amaze kurenza 20 ngo aciyaguka birenze. Inda ndende. Hajya ndende nituma umuntu ahinduka. Inda ndende nituma umuntu ahinduka. Ati gute? Urabona nk'ubuho biharaje kugena n'ibishuga daddy. Abagabo barutana base aba ex baba. Ariko bafise amafaranga. Nivyo bitama biratwononeye. Ko biratwomuga bitwonona navyo byiyonone. None byo ntivyavyaye ntibifise abana. Ico nico wimbura mwabize hemwe mwabitamamwe mugume mutamwe abo bana amasida mumenye ko azozunguruka no kubana banyu mwiyemeza ayo mafaranga yanyu mwonona abana b'igihugu kubera mwe musigaza imyaka 10 15 ugira mupfe mugabo namwe mwibuke ko musiza abana biwanyu namwe ariko utazovuga ati nanje ati ko abangamira bari abigemereka nanje mbangamira abana ba Mbega we cyawe ucitiki icyaha naho giharigwa ingaruka mbi yacu ntiharigwa je tumavuga ati ushesha amaraso nawe barayasesa kujya nyene nta gihinduka ko wowe nimba ushika mu rwukiko nkomesha ngwesha ngo izisaha warihe ngo ari kumwe ngo nabandi umwana araja ngagaposha mugawe nawe usanga wari wabundi akana ka 18 ka seza hariya wagaramye ivyamwa uruda wararitse baguma bakoya kumwe mbayahaga yavuga bayahaga Imana igozagire ndagukunda cyane acha ngo ugasanga nkumuzehe n'uruhara baguma bagazamwe ibizara rukuba ruroha nk'inka yariwe n'amavuru muze urohe wareka ega mahera aje imvugira hinduka none Imana igwamara kugira ngo muze kuyononamwe abana b'abandi ibiremwa by'Imana abakobwa bubu mbona ko bari Starboy ariko hari ikintu wacyuvuga ngo barabimboregwa cyane ugasanga ngo bari bagira aho bavuye ngo aho baba none Starboy ndakoze ikintu kimwe
je navuze kuvyo kumusaga uratembera kumusagura kumusaga barundi ntibavuga ko bakumusaga bavuga kinanira umubajije ati none wowe bahe sister ngo ryo ngo je ngomba kinanira yango kinanira 3 4 ibintu nk'ibyo kumbe baba mu ntete hari ya nawe urabatestinga sha none jewe rega jewe ndaye uwo muji wose ndawufisa bindi mutoto wa mujini ndawufisa amabwa yose abera ngahanda yazi urayazi we kurumva ndayazi je mumva ngo mba mu kinanira ya uwo rero nkaho ukikwegeye mu gitondo urabona je ndaguha karorero ibyo maze kubona nk'ubu experience abakobwa bubu usanga bise abashuga daddy nka batatu we kurumva abashuga daddy batatu hari wo mu gitondo agura ivyayi uzoraba keshi ivyo bimaraya birapostinga ahantu heza mu gitondo vyagiye kunywera icayi mbega bakorahe Zakiriri garden hena Van Beach sasa naho ucusanga biriko biragomagura amapira mu bwiza hajya kuri kugisiniya naha nyene kuri vendora mall kandi babizinde aho ni saa 6 18 naho biba biriko biritegura neza usanga biri handi hantu hameze neza byakoranya ari ibimaraya bitatu bine bitanu ari byonyene atanu umuhungu arimo ugasanga nimba ari boke kikoze kuku gitereka ikidaje nivyo vy'ivyo rero uzocubona nyuma y'imyaka 2 umukobwa muhuye utahora umubona usanga yarahindutse usanga umukobwa yaravyibushe uruda rurekera hafi rufuke n'intuze niyabavye n'inzira yabavyaye amabere nayo ukasanga umenga n'ingunguru bateretse ngaho umenga gose imvubu kubera iki inda ndende hagina nene nituma umukobwa ahindura kumbure none wenda kubaza wewe wiri kuryamye uvyuka ugiye kunywa ivyo vyayi vya gusa ukavyuka saa 6 ugiye kuvira ayo mapira uri nkoko ku mugoroba ukacurenza ku ikaroto zibiri za Henken canke za Boke canke iki niki none ureka kuvyibuha gute nije niwe bakunze kuvuga ati ngo ntiduha discipline imibiri yacu none wewe urya nk'ivunja uwo mubiri wawe ukawa discipline gute ariko tuve ku bakobwa urazi no ku bahungu kenshi barakunze kubagiriza umuhungu yatanguye kubona udufaranga dutanguye kuza atarabona udufaranga kinywa amazi agasoda usanga afise taye nziza ariko atanguye kubona amafaranga izo siringanuku urutambiro kacana gutya ariko si ku bakobwa gusuruma no ku bahungu go biheza bikabakira ariko vyofuma burya umuhungu ni washima si washimwe umuhungu nubwo butagira menyo none ubwo buzihe mwumva buriko bwirenza abo bana beza suko bwifitiye ayo mafaranga umuhungu tuvuge ko bakoze mariage n'abagore babo babicanye umuntu aba mubi ku mutima mbo icambere coco umugabo burya umugabo ni vya bindi by'inzara hamwe umugabo ntabakwiye umugore umwe umugabo abakwiye nk'abagore babiri irabo bashuga daddy rero barondera bo bingana cyane abashuga daddy ukuze habageze kutekereza ukaguma kontrol abuzukuru bawe nta wundi munezero bo wararondeye umunezero wawe nukubona abuzukuru bawe abana bawe bariko baravyara abandi baje hanze hihi nahi niho munezero wo mutama kuze mugabo buguma buhebeba nk'isuguru zo mu kwa kane buguma bwiruka n'ubwana bukiri butobu buryamana n'ubuzukuru bwabo barakundenza bakakumva je natubongira none erega ukuno kuri ndiko ndavuga none si ntibibera ngaho ku mugaragaro saha nyene mu muja ariko kandi tukiraho nyene hari yindi video wavuze ati abakobwa buno musa akiri mwiza uramutigita kagukwepa ariko amaze gutembera inzu nyinshi navuze uti abakobwa iyo bacibona amabere hagaze neza inyo zabo zikanze neza imibiri yabo nyene ubona ko aragakobwa kibereye urugo erega abahungu b'iki gihe nigituma guma bidoga ngo nuko ntitubarongora suko tureka kubarongora naye handi ho kuva na kera umugore waramushaka nawe wabukenye mukaronderana none wowe papa wa na mama wabatwaranye bafise amazunga yamukabora oya nta nakimwe bari bafise barabironderanye none rero ivyo bigesera vy'ubu navyo bica bivuga ngo abahungu bubu ngo ntibakiturongora ngo ubu ngo ntibakitwikoze none nta mahera bafise none ndakubaza ikintu kimwe amafaranga ni ibintu birondego amafaranga araza akagenda none wowe uri umukobwa sivyo uragiye ngaho uri muzima uraronsa umuhungu aza kukurondera uranse higeze wa muhungu ni mwahura ateye imbere asiga afise voiture nziza uca wumva byivugisha shango je ngo sinarinze kuri seri koja ngo nibonera ngo nivyo gufina ngo byari byabana ngo none ngo butwarakuze ngo ubu ngushaka ngo nta kimwe ngo twobija nshaka nkande wa mushenzi kubera gafaranga kankunze ubu uri muraca bugufi yorosha ngwe ngo ubu ngo vyokunda bikunda biragakunda mu kuzimu mwabazira ari wavuze ati ngo baratembera inzu nyinshi bagatembera hana hariya bamaze gutembera ariko icyo kintu ndamaze kukiona kubigeme ugasanga avuga ati urenda ari ikiro ndahejeje ngo reka ndongo mbega kujya kurongogwa abagiye kurongogwa erega ni adresse kugira areke guhana igitsure na nyina erega umuvyeyi stable yagize utaramenya hariho umukobwa imyaka gerako
urumva agatangura guhumana na nyina avuga ati ico kigesera iryo rumbe kigomba kirumbisha umuryango nticopfa ngaho kije kurongorwa kitare nk'abandi erega umuvyeyi yakuvyaye akakurera ugakura nta kindi kintu akeneye ko umutera iteka umuzanira umukwe urumva uvyara abana nawe yituye inakuru w'abandi mugabo ugaca usanga biguma vyishinga ubwo bumara yakurirana gusa kikazozunguruka uburundi bwose kikabumara gihaza ivyo gihaga uzumva ngo Imana washa guje yampoye iki ngo ko ndi mwiza ngo ko batando uri mwiza ako matasumira abantu mudandaza amamodoka ngo murabaremvye tubaremvya gute abantu babigeme beza gute kubera mukabukanya imodoka urazi uradandaza amamodoka kubera mukabukanya amamodoka baca babakunda twebwe tudafise amamodoka erega ntibakunda twebwe baba bakunda ivyo babona mbega abo baswera bakunda aho imodoka uzigurishije urumva ntimusubira kubonana none abo bagenda mwibarabara n'amaguru cyane n'amakinga ko batabakunda erega bajya bakunda ivyo barya ntibakunda umuntu bakunda ivyo bakubonako benda kubaza ikintu kimwe kuba ariko uzosanga ngaha mu Burundi udukobwa umenga turi hagati na hagati tujya nyene twebwe twicisha twirengagiza umenga n'udukobwa tubitubi mbega waruze ko ariko tuguma tugira mariage ariko two tuguma turongorwa cyane mbega abo basrey uzugende ubaze n'abantu bakorera zahena bakubwira ko aribo bambere baguma bagira ama divorce ukurumva ni divorce burya ubakuye mu buzima bakunda ukacibashira mu nzu kuba mubicaritse mu nzu umugore umaze kuja mu rugo ubugiye kubaka urugo ntubugiye kuja ku ma TikTok uja mu burofa ugaragaza ubusa bwawe bwambure bwangu uri kurasomesha nyagusomesha umuriro habageze wiyangaje kuja kubaka ni kubaka no kuvyara ukubaha umugabo atashi ugashusha amanzi ukamukanda ukamumubwanwa ukamumwiki umugabo akaryoherwa akamererwa neza umugabo naho yo bicana kimeze gute mugabo urugo gwiwe n'urugo gwiwe naho yoza guhunahuna hari amaherezo y'inzira tahasubira kuraba umugore ariko ngerageje mugabo utazi ugasanga n'umuriro cha wiyumvira ati nisubira iyo nari rero ariko ngerageje kumviriza ndumva ko barimwo nk'abigeme babagenzi bawe byo babishika bakanabikora canke akaba babaye muri ubwo buzima ndazi ko bariko baratwumviriza muri no mwanya iyo bishitse ugahura nabo urabibabwira canke ubigumiza kuri TikTok jewe ndabicana uko nyene nahigiye ejo naragiye ahantu nipoye ahantu nani yambara ishapo n'amarori fresh ndiko ndinywera kan hacaza ibikobwa bibiri kimwe ndakizi sinona kivuga n'izina bica biraza ngo hewe kimwe cyararongo guhewe nako ngurabizisha uje ngo ibi bintu nukuri kw'Imana ngo numva no bivamo wewe ngo uje ngo ivyo kubaka ngo birananiye tibikunaniye gute abo mugenzi wiyo cyangwa ujewe ngo papa naka ngo kiraza ngo caborewe urumva ngo kiraza caborewe sha ngo ibirato byacu ngo binuka nguruda nago ngo mungu kace kirara casamye ngo kirara ngo kirahira ngo hewe ngo kikambuza amahoro ngo ntuze ngo ndakurahiye uje ngo birana cyumva umugore arimo aridogera ngo umugabo wiwe ngo aryama nabi ngo atayibirato binuka ngo ararahirira ngo nk'imodoka yapfuye ari vyajejwe cumbwiye hari n'uko umugabo usanga yagiye hari araruhara akora arondera none ntaba yagiye kurondera umuryango ukace wumva ngo agira yahukane kubera ibirato ngo binuka vy'umugabo ngo kubera ngo mu kuryama ngo kiryama casamye ngo kimubuza kwisinzira umuntu wese afise imibereho yiwe urumva kubera iki inda ndende urumva cegomba bagire divorce amuhe guyiwe hamaze kwikora ubumara bwiwe hiyo hama umutama nawe asigarararira abagabo turagoye naho ntaramuba mugabo habuze iki kugira CHEVAL abo umugabo ni giki kiri nk'intambamye kuri we kumbure ntabo umugabo nk'abandi jewe nigihe nico bitaragera kubera kuba umugabo ni kawaida kaborongoro uramaze kubabona yego umva ko nawe birengagiza baba bahari byinshi ndabibona anihorera gusamba ndabibona ariko kurongora igihe cyawe kigeze ibi bintu birakunda nimba nzo urongora ivyo bisazi urabona byo byarabuze ihero ry'imiti ushobora kana mu nzu kigakubera isusa Romba ni Imana gusa hamwe na mama hatugeze twebwe abasore tutararongora muze mwibuka gusenga mugasaba Imana ikabaha umugore mwiza muzihanganirana mu magorwa yose azobaho nande kubana abantu twebwe ntabyo twokwishoboza bisigura ko CHEVAL gushika kuri no mwanya kiri ku mavi jewe nko ku mavi honda yamako uretse nivyo byo gusabira abagore gusa usengera umugore ndasenga mugana byo nyene nivyo birimo kuko umugabi umusore yakuze acarondera umuryango uko amaherezo y'inzira ni mu nzu naho wovyirengagiza gute uhisemo gupfa nyene urirumba ukarumbira umuryango none kutarongorwa kubigeme nibaza ko tuvuze kuri abo bigeme batarongorwa bivanye nubwo ubuzima baba barimwo ariko naba bari mu buzima bwiza baba batekanye atabuhumbu bajyamo canke
batera ibibazo abantu ugasanga ntibararongorwa abo nabo woca uvuga gute ko baba batekanye bari ngaho Starboy gutekana k'umukobwa ni ikintu kigoye genda guha akarorero Jairuka nahise umudemo umwe wo mujama wanje twarayaga kimya bisanzwe mu gapana birebire kandi anakijijwe anasenga kweri hama umudemo nyene nkaguma ndamuyimeditisha ko ndavuga ati umudemo vraiment umuhungu azomutora azoba yitomboreje kweri hana ndavuga ati fresh nyene ndiyumvira uko umunsi umwe rero turahura yabuze bisi acambwira ati urashobora kumpa ka lift namubwira ati ni tugende aba ngaho nyene aho umuntu uze aho mukinanira tugende nanje urabona ni hafi yaho ndamuha lift yarafise agakinju karimo amazi mugabo vyane nyene byo kuramutsa umuntu kamuha kabizu muga numva umufuke w'inzoga ndigonga ndavuga none umufuke so w'inzoga hama kidogo ncantora kagakinju yari yagateretse bene aha kagakinju ndugura nk'ugo mbanywa amazi ngize uku kike yibereyemo ndaki umukobwa kijijwa agenana na Bibiliya uri kurumva agakinju mwana urasotora jewe ndi ntumwamuze ndi ntumwa kandi ivyo bikobwa vyamponda vyareka jewe ukuri kwanyu nzoza ndakumena ariko urumva ko hari nabo muri kumwe muri ko murabikorana none rega ni mu kibano nyene ibi tuvuga n'ibintu biba no mu kibano sivyo kuvuga ngo nurusaku mba ngiye gusoma none ntiwumva ko umwana nahora nizera mvuga ati uyu mukobwa umushikanje umuntu azomuhunga azomugwa akazoba yitora umwana muzi kumbe ni systeme abakizwa benshi ubu bagendana amakike mu muntu ze mu dukinju uri kuramubona ngo ntanzoganywa kumbe abayifitiye akantu ngaho mira kumbe ntumenye kwihoro ziri mu kumwica iyi sibitse menshi arubavuze ati none uko kuntu CHEVAL avuga dufate ko ari imvugo watoye kugira uzurivugira uko onye ngo hajya ngo mama wawe ngo babizi ko bishikuka avuga uko onye ngatukana uko mbo mere wanje mu jambo make arazi ko dumuntu mezuku ukuri n'ukuri wanje ikinyoma n'ikinyoma byo kumbwira ngo harimo ivyo gupendereya no ibiremba niho ndavuga ababimubwira aravyumva acavuga ati cenda munzi abindi none gasha none mama yo bakimpanisha iki katokurazi kani mama ibi yobijamo gute yobiraba gute ibi ngashaki iki ngo bimuhike yaravyashira ngaha ati pambana mu jewe naje navuye mu maboko y'abavyeyi mfise imyaka 14 ukurumva 14 none ubu naho ngomba kwija 30 urumva uraraba uvyare mugabo wikure kakambere oya nibisanzwe ivyo kuvyara gikuru kuvyara gikuru nukurera rera ryo burigoye kurusha kuvyara tukiraho nyene uno munsi CHEVAL ukuntu agaragara yego je namaze kuvyibona ko bivanye n'ukuntu Cedred birashika CHEVAL akaja ahantu mu kibano bivanye ni dread bakaguhinde shusho ukagaragara ukundi uko utari kandi wowe uzura ukora umuntu umeze neza umeze fresh bakakwita kumbere nk'umutandero vaye bivanye na dread zawe cyane ntibirigera biba mu buzima bwawe apana rimwe kabiri cya gatatu aha twarago ariko dread kwisi nzima mu Burundi ufise dread ukenye hoho uburi umusuma uburi kivuayu uburi gitandero uburu umunywa rumogi hoho rero urumogi gogo bakibona dread babona urumogi ati yararuhaze jewe ndagwa karorero kamwe kandi ako karorero ndagakagana ku bantu baba mama ubona nyene batubwira ko bisoneye baba mu makartier ya VIP abo bigira VIP nyene sindababurindero nivyo n'abavyeyi umuvyeyi kwisi ahari hose n'umuvyeyi n'umwe sivyo abavyeyi bacu barafise ukuntu iyo basi uzinanye n'umwana wiwe umwana wiwe nyene ugaca usanga murahuri ahantu ari kumwe na mama wiwe muragiye muraramukanye urumva abana urumva nta bintu by'insinga muramukanye muranasomanye fresh hewe cyasigara ku mwana wiwe ngo mbe ndakubaze sha gushaka kutumara amazi gushaka kutwambika urubwa mu muryango ngo mbega ngo kiya gitandero ngo mwamenyaniye he wikintu ngo cibishatsi ngo umenga n'ikivuye ngo kivuye muri toilette ngo nta nisoni ufise we kurumva umwana hari gihe agerageza kuyeskiza mama umugenzi mbege usigara umugenzi wabaje wabanywa rumogi cyane ndababwire rero bavyeyi bacu ivyo bintu muri ko muraharura kuri twebwe abana bafise amadrede canke abana bavuka mu makartier atishoboye nkuko mwebwe mu yabamwe suvuga yuko twebwe turi iciro ry'umugani no babwira neza yuko amabwa menshi ivyo byose mutwagiriza biba biri mu bana banyu
jewe urabona nk'aya makaritiye no simba muri VIP simba muri VIP amabwa yose abo ba mama banyu baza badutako akora mwebwe nyene abana babo hari n'uwambwiye ati nta mukobwa ajyamana na mukobwa mugenzi ziwe umukene nta muhungu ajyamana none ndakubaye aho nyene niho nagira nje urabona aya makaritiye nyene aya niyo makaritiye ya mbere yuzuyemo abapede nta mupede w'umukene abaho nta mupede w'umukene abaho niyo makaritiye ya mbere yuzuyemo aba bakobwa bajyana nibo yo makaritiye ya mbere afise baya bakobwa bafise za boro za electronique uri kurumva mugabo urumva baba mama babo ayo mabi yose bakora baca bayata kuri twebwe abakene baca baduhora ubukene mu abavyeyi imwe reka guja muracafuza abana babandi bantu baba bavyeyi uko umwana wawe ari irumbe niko nuwundi yoba ni irumbe uko umwana wundi yabaye irumbe niko n'umwana wawe yoba irumbe sivyo kuko ndazi neza hariho n'abavyeyi bamwe baremerejwe n'abana babo bo muri izo za VIP tempora nja mwibare nkahura n'umwana afise nk'imyaka 14 15 ariko yicomera iganje kuri kwa James imyaka 30 na niryo ganje kuva mvuka nta sindana arikora mugaje yambonye ngo uzi dread ngo nikivoye kitisonera ngo iki niki ariko kandi tugira aho nyene abana baba boss uno munsi kuvuga n'abatarabana ba boss baramurumoga n'abana ba boss bararunwa burya ntibazi baratandukanya ngo banwa rumogi n'abana bo mwibarabara n'abantu basanzwe abana bo mwibarabara ugo rumogi bo rukura ko rukwazinze kwinywere abana nyene baba boss ndakugiye amabwa yose abaho niyo yibera mugabo cibaguza kuyata ku bana bigorewe tuba twari kuriwe twarinukiye urumva amabwa yose kuyata wenda gwakarorero none nkaje ko mfise dreduko canke wowe urazifise iyo ugiye gusengera muri ayo magrize y'abakizo uzubona bose bakuraba barahaba bavugana ngo mbega ujya wowe no wahiya jaba kubera iki wogasanga uri intore ugiye gusenga umutima wawe urakubwiye ati genda usenge Imana ugiye gushima ugiye gukengurukira Imana nagiye kuri hinzu ndinde amaye mpeze aho nyene baca bagucira urubanza wo kuri umunyabyaha ibiki ibintu byinshi begura zijya mihimbiri nyene yicara inyuma imbere kuri bo basambanye hera kwa mbere ushika kundi wa mbere ari bo nyene bagisibiti nibo bantu ba mbere babahemo abasuma aba escrocaru hariwe nibajya nyene bicara imbere ngo dusanga wewe ngo kubera dread kubera amaherena bariko baraguhora ibintu bariko baguhora ukumeze batatu umutima wawe ushimwe umutima wawe uje gushikana cyangwa example la fois passé nagiye ahantu gufata inzu y'ivyumba vyinshi birenga bibiri na chambre salon douche toilette nyine umukomisiyonari azarambira ngo burya ngo umubozi ngo yatinye ngo kubera izo dread cyarambwiye atatinye kubera dread nacenda mukubita avance y'amezi 5 cyenda mukubitira ko nandi mezi 6 nakubari urakomeshe jimbwa simfise dread komeshe imbwa nakubari ngo yaciye agenda aramubwira ngo ndagushimire Tor ngira ndagushimira ndaguhe $100 zize turabereka abo bamere batabatika twe tubafisha amahera kandi tutari n'aba diaspora tuba tunayagenda ndagusororeye genda uryoherwe ako kagaye kabo bagese be aho muza mwigira Imana ndabo bazi ikintu kimwe Imana ni so ni nyoko ni Imana ni dawo wa twese uko yaguhezagiye niko yohezagira jewe witumuvayo uko yahezagiye wewe niko yohezagira jewe nkakubera umukwe kandi nkanagufasha nkanakurera umwana wawe neza ugashima ukaryoherwa kabisa mureke kuba mwigira ikiwe ndagushimiye kurengeje ko amezi 6 basi nimubona ko ntoba ndiha ndi muri avance n'amezi 6 amezi 6 azora mu kwakanga nko mu kwindi ushize ko avance urumva rumwaka urenga aho nibaza ko atakibazo ufitaniye nawe idrede nuko umuntu abateye ibyo ntibisa mw'abantu urumva rero amahera icakora money talks hagira umuntu azokubesha muzereka dupambane twebwe ducafuke tongere ducafuke bangere batwite yuko bashaka mwa turondera amaherato one day tuzobemeza kandi bazotwuba kabisa uno musi kumuna CHEVAL agaragara neza asa neza bisigura ko aronka amafaranga biciye mu biki nivyo nyene twifuza kumenya hari abantu benshi bagukunda hari abantu benshi bashigikira ibikorwa byawe hari abantu benshi bakunda ibintu ukora cyangwa ibintu uvuga kumbure CHEVAL mu buzima busanzwe bakora iki kumbura abantu ariko badukurikirana wumve ko anytime bashobora gushikira CHEVAL ndamuzi nk'umuntu atari njyajya ndamuzi nk'umuntu akora akazi neza ndamuzi nk'umuntu twabanye fresh kumbure nimba hari ibintu ushobora gushikiriza hano hari abantu bagukunda bifuza kumbure no kugushikira mu buzima busanzwe n'ivyo usanzwe ukora okay je mu bintu usanzwe nkora burya nkora utuzi twinshi nkora utuzi twinshi uretse n'ibi byose by'ama TikTok by'amafilime biki n'ibyo uzabumva bancira imanza
Bo je nkora utuntu twinshi muga hariho ubuzima udandaza amamodoka ivyo ndabizi ico cyo nakazi nkora niko namamwo urumva nurundi ngurwa hari uparitse aho no bumpaye amahera ndaguha narufata isana wego uriko urumva ibindi navyo nkora ni biboro nkora bijanye n'ibintu vy'amadeko ibintu vy'amamariya urumva ahantu hose woba ukeneye akazi ka dekoro ibintu vy'amashugwe byose turabikora jewe ndondera ukampa akazi udagahaye jewe ukagaha n'uwundi cyose turabana b'igihugu shagira dutera imbere tunateza imbere igihugu cacu kabisa byose biva mu ngufu zacu turakora vraiment turakora kumbure mu mushikire rero ni Cheval ku rubuga rwiwe rwa TikTok andika Cheval Blanc uraza kubona ibintu akunda gushirako bimwe n'impanuro kubera ko hari byinshi nama nkurikirana kumbure nuko bakunze kuvuga ngo uratukana cyane urashiramwe ubuntu ngo bw'ubutandero no je ntandero mfisi none iyo ndero imfashiki je ico mfise n'amahera ico mfise n'amahera ayo mafaranga ndayabure gute ukacumana $100 utagira indero je ndakugabiye kuko wari kuyakagaye kuwo mu felicity yari marakugaye urukuru abo bagaragara umviriza abo bagaragara nk'abanyandero nibyo bitandero urukuru abo bantu tubona twubaha bajya abantu benshi uzobona wubaha bagice usanga bakora ibibi wowe utonakora je iyo ndero nta kamaro ko kwirondera naco ndayirondera ko iyo Imana yampaye yonyene irakwiye apana indero y'umwana w'umuntu kabisa urukuru ntawe mburira indero ntawe nubahuka ngo ndatutse uko nyene uko ndakuvuga ko ukuri kwiwawe ndazi tu nubwo utobivugiraho nyene ndazi kagu ukuri ni nk'urushinge Kabisa tutagura kuvuga ngo ngo ni gitandero reka tuba batandero kizima twe ubuzima bwacu tumeze fresh kazi mumeze neza agafaranga karahaye yes Cheval mu gusozera uzondondera naho azondondera kubera ubumenyi bw'iwanje azondondera kugira fashe jewe azondondera ndamukora ivyo ashaka hama ivyiwe bandanye na ivyanje bibandanye ko butandero nawo iyo ndera azoyiha abana biyiwe n'imiryango yiwe amanza kureke wewe akomeze aho abana biwe kugira kumbure nabo bagira indero gusumba twe batureke kabisa Cheval reka ndagushimire cyane ko mwashe kuduhereza ariko nimba hari ikintu ushaka gushikiriza mu byo ntakubagije cyane wari uvuze ko bakunzi ba Star TV bamenya kariho cyane bo jewe cyambere cyo ndagushimiye cyane Starboy Imana iguhezagire Imana ihezagire imirimo yawe ihezagire n'abakunzi bawe n'abasaba n'abahezagire ndakwifuza n'urugendo gwiza kandi n'ijyambere uzoba urinde ntuzohava ufata amakostimu ushire kwa iki n'ibiki zoba mbere vyatari man Zotutera mu costume. Oya pana costume. Urazokana. Oya nagafoto kari sempre. Byo kwambara amatimba rende tufashe indege. Ndege oya kwera ari ryambere uzorara wahahamutse. Oya man style na panzi neglige man. Aho numva ni sawa. Aho numva ni sawa. Kabisa. Wana tunashimira na Natacha la bamba la noma. Mani muhezagire cyane. Mani guhezagire vraiment. Je ntituzi nanye nta n'umunsi n'umwe je turaramukanya. Mugabo vraiment warakoze ikintu ciza. Imana guhezagire. Umutima mwiza uzogukorera no kubandi. Ego benshi baraguponda basani ngo iki mugabo niwo mustare wa mbere nga mu Burundi wiyubaha wiyubashe kandi komeza wiyubahisha unaserukira n'igihugu none iri muri kabiri userukira igihugu kabisa nabandi basani bameze nkawe cyangwa bafite target yo gukora nk'ibyo ukora bariko barakora respect turabateye intege dukore cyane duteze imbere igihugu cacu tumenyekanisha igihugu cacu mu makungu n'Imana iri imbere ya vyose izoturongora dushike byo twifuza byose yese ka tubashimira abakunzi ba Star TV mwese mwako muradukurikirana ndabwira ko ndabakunda cyane rendezvous ni tariki 5 ni muri Uganda ahantu bita Nomad ni ikibanza kimeze neza cyane n'ahantu hasa neza cyane n'ahantu hazobera show ya Natacha tariki 5 ni mu karere bita Bunga Nomad abaganda mwese muko muradukurikirana abarundi tubagaranyo kabisa muzoze mudushigikire murabo ukuntu show ikogwa murabe ibintu ukuntu bizaba biryoshe nanjye nzoba ndahari ndafata rutema ikirere muze rero mushigikire umurundi mugenzi wanyu abaganda muzo muhari abanyarwanda muze turyoherwe ni tariki 5 ukwezi kwa kabiri ahantu bita Nomad mu karere ka Bunga Imana ibahezagire thank you so much tubagaranyo ciao